Reka nsubire ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho merereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko abaryango biwe bose bishikiye aho umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye ku mugwa mukuru i Dubai. Amakuru akomeye cyane rero ni buryo bw'idonido. Reka nsubire ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu herereye nga mu gihugu cacu Burundi, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, na mwese wumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane heje kudushikira abariko muratwumviriza muri mu ntara zitandukanye, abari Gitega, abari Muramvya, abari mu Kirundo, na mwese muherereye mu bisata bitandukanye murahawe kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri kamusi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazo jya naho nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politique, umutekano n'agateka kazera muntu mukayatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru w'umuhinga kureranga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini bakayaturungikira tukayatosora tukabashitsa ko ibiganiro vyacu vya misi yose idonido. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyavuzwe ibintu bikomeye cyane, ryavuze iryo barihejeje gutaha nyuma yuko mu gihugu c'u Burundi umwanya n'umwanya turumviriza itangazo rikomeye cyane kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nkuko twabibabwiye. Ndabibutse umunsi muisi Petro Nkurunziza yosanda bamwarumvirije amakuru akomeye cyane kubijanye nuko yari yahawe ishano. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko abaryango b'umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na leta y'Igitega bashimye kutagira ico batangaza gushika ubu. Rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira abene igihugu barafise umubabaro na cyane nyuma yuko barashobora gutungurwa n'itangazo giturumbuka rivuga yuko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba hejeje gupfa kandi nyene tutaramenyeshejwe ibijanye nuko yoba yaragwaye. Amakuru akomeye cyane rero nubwo leta yigumiye mugacerera amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru ateye ubwoba kandi adahumuriza na gatoyi. Turabibashitsa ko rero muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko kuri ubu ngubu mwigeme w'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we n'umuhungu wiwe kuri ubishikiye aho umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye bikamunyuma zuko ivya politique nga mu gihugu cacu Burundi bihejeje gukora kandi bihejeje kuba ibisetso na cyane nyuma yuko abo bose abo bahungu n'uwo mwigeme w'umukuru w'igihugu yaherekejwe na General Prime Niyongabo bishikira ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura kubw'amasoko yacu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira tugira tugaruke ko mu buryo bw'idonido n'inkuru rero mu buryo bw'idonido tugira ngo tubibashitse ko vyose muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Ndabibutse yuko kuri ubu ngubu twagerageje kurondera Kere Nkurunziza kuri telefone nyuma yuko gushika ubu ataradotora. Amakuru rero turonse aka kanya na amakuru ateye ubwo tugira tugaruke ko mu buryo bw'idonido nyuma yuko abene igihugu nga mu gihugu cacu Burundi nabo batanguye ibintu biriko biribonekeza nkaho yoba ari imigumuko. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu bivurwa yuko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano nyuma yuko yagirana umubonano n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakuga nyuma yuko bikekwa ko iryo shano mukuru w'igihugu yoba yarahawe iryo ryaravuye mu gihugu ca Ghana. Kubw'amasoko yacu rero hari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira dojeje kuronka nga mu gihugu cacu Burundi ibintu bikomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yategerezwa gukorerwa operasiyo ashitse muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira no kumutambukanya umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayuba yaciye yanga iyo ngingo. Gusa leta ya Gitega yo nyene yejeje gushirako umukono kuri iyo mpamvu kandi bikavurwa yuko umukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agomba kuja kubagirwa muri leta zunze ubumwe za Amerika nyuma yuko acishijwe mu cuma bigaca vyumvikana yuko arakorerwa operasiyo kugira ngo babandanye bakurikirana amagara yiwe uko amerewe. Amakuru rero dukura mu bitaro biherereye Dubai na amakuru yiyemeza ibintu bikomeye cyane tugira ngo tubashitse ku buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha yoba ari umuhinga mu vyerekeye
vyerekeranye na politiki na cane cane nyuma y'amajambo akomeye cane ashikirije mu biro vy'umukuru w'igihugu nga muri Ntare Rushatsi. Amakuru ateye ubwoba dushikiye aka kanya tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido ikamunyuma zuko ijyanganye General Prime Niyongabo nyuma yuko yaherekeza abangaba bahungu ba mukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye bo n'umwigeme wiwe. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane dushikira nuko General Prime Niyongabo yaciye agaruka mu ikambi y'igisoda nyuma yuko agira afata ingingo ikomeye cyane tuza kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya rero kere inkuru nziza twoba duhejeje kumurondera nyuma yuko gushika ubu ataradutora turaza kubashitsa ko amakuru avuye mu myanzuro ikomeye cyane ifatiwe mu bitaro biherereye Dubai. Amakuru akomeye cyane rero kubw'amasoko yacu muri ivyo bitaro biremezwa yuko gushika ubu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Kere Nkurunziza kuri ubu ngubu n'abana b'umukuru w'igihugu ari bo nyene bo barekuriwe gushika aho umukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe abandi bamwe mu bikomangoma nabo nyene nabo boba ari bo barekuriwe gushika aho umukuru w'igihugu agwariye. N'amakuru rero tubandanye tugira ngo tubashitse ku buryo bw'idonido bikamunyuma zuko reka nsubire ndawukengurukira cyane inshuti munywanyi turiko turabana muri aya makuru n'ibiganiro nizere ko ajije gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyondo gusoma no kemuse iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndababwira ukuri inkuru mbi cyane yoba igira ishike ikibabaje abene gihugu ni ikintu giteye ubwoba kandi gikomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi arakamara amazi ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi biriko birakorwa na leta ya Gitega birateye ubwoba. Ndabibutse yuko leta ya Gitega itariko irumvikana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha na cane cane ko hagati y'ibi bihangange harimo amatati. N'amakuru akomeye cyane rero ajeje kudushikira tugira ngo tuyagarukeho ko mu buryo bw'idonido gushika ubu rero reka makuru yacu tebandanize ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi mu nyuma turaza kuganuka kuri aya makuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye. Reka dutangurire ku makuru akomeye cyane ababaje nga mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko ubusuma buhejeje imisi itari mike y'ibwibonekeza mu gihugu c'u Burundi mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyericuba General Major Evariste Ndayishimiye n'izindi operation ziriko zirakorwa mu ibanga nyuma yuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Gushika ubu abagabo batatu b'abasuma barafashwe kuri uyu munsi nyuma yuko kuwa gatanu w'indwi turiko turasozera kubera bivye ingurube ku mutumba wa Mpenda Migege wo muri commune n'Intare ya Kayanza. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira muri abo basuma umwe uwo kuri uwo mutumba wa Mpenda Migege nayo abandi babiri bakaba ari bo ku mutumba wa Kinzobe ikaba ari imitumba isanzwe ihana imbibi. Amakuru akomeye cyane rero adushikira nkuko vyigwana n'umukuru w'umutumba Mpenda Migege ngo iyo ngurube yafatanywe umuyangayanga ariko arayibaga ku gasantere kitwa Shumu. Nanone kubw'amasoko yacu ako gasantere kitwa Shimi iyo mitumba ibiri isanzwe ihurira ko ikaba ngo yarabonywe n'uwarasanzwe ayizi aca ataka abatwari nyuma yuko uwo muyangayanga ngo akaba yaciye avuga ko abo yayiguriye babonwa kandi bagomba gufatwa. Amakuru yaciye adushikira nuko abo basuma bakaba baciye bashikirizwa inyamiramabi kugira ngo bakorerwe dosiye maze bashengezwe. Abene igihugu bo ku mutumba wa Mpanda Migege basaba ko abo basuma bohanwa vy'akarorero kuko ngo ubusuma bwo mu nzu na cane cane ubw'ibitungwa bw'imononogoje muri ino misi. Amakuru akomeye cane rero nuko mu kwezi kumwe gusa amaze kwibwa inka zibiri impene zine n'ingurube zitatu kuri uwo mutumba. Bikaba mu nyuma zuko basaba ko ngo korwa amatoza kugira ngo ayo matoza biyimbitse kuri abo bafashwe kuko barashobora kuba bafise iyindi migwi minini bivurwa yuko yoba ari iy'abasuma igize kugira ngo ize yibonekeza mu turwi tunyanyagiye mu gihugu c'u Burundi kugira ngo ubusuma bukorwe. Kuri ubu rero Theophile Nzahabonimana arongoye uwo mutumba wa Mpanda Migege amagarira abo arongoye kuguma barikanuye kugira ngo ntihagire umusuma asubira kubaca muri ryahumye. Reka amakuru yacu tuyabandanize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu ngubu amagorwa adasanzwe ya Venance niyo nkuru ibimaze imyaka 4 bikorewe kuri Venance niyo nkuru ni akamaramaza nga mu gihugu cacu Burundi. Venance avuka ku mutumba wa Mugera muri commune Kabarore mu ntara ya Kayanza ku igenekerezo rya 30 gitugutu mwaka wa 2019. Venance yaragonzwe n'imodoka
y'imodoka ya Risikayanza. Risikayanza yaratevye kumenyesha iryo sanganya muri assurance nyuma yuko bica bituma Venance aronka ikimuvuza, ariko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko bivurwa yuko ataronse ikimuvuza. Venance yaritwaye muri Centre nanone bivurwa yuko yitwaye muri iyo sentare nkuru ya Kayanza, ariko urubanza rwiwe ruradindizwa. Muri Ntwarante ku mwaka wa 2023 niho nanone buramatari wa Kayanza Colonel Remy Cishahayo yafata ikibazo mu minwe agitura Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma mu nama y'ababuramatari yabereye muri Rutana. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko bivurwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yumvise ikibazo yarababaye cyane, amaze afata itegeko kandi atanga itegeko ko leta itegerezwa kuvuza Venance niyo nkuru, ikongera rero ikamuha n'indishi y'akababaro. Ico kibazo Perezida Evariste Ndayishimiye yagishinze abashikiranganje bagira bane, harimwo Martin Niteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, Domine Banyankibona ajejwe ubutungane, Imirde Sibushumike ajejwe gufatana mu nda, na Audience Niyonzima ajejwe ikigega ca leta. Rero mu mwanya wa mbere ikibazo womengo kigira cyitwararikwe nanone, ariko vyahavuye bihinduka. Venance niyo nkuru baramuhindagura nanone bamukina nk'agapira nyuma yuko bahanahana bikavurwa yuko amezi 9 araize Perezida Evariste Ndayishimiye yategetse yuko Venance niyo nkuru kuri ubu ngubu atunganirizwa, ariko Venance niyo nkuru bivurwa yuko ariko avundira ku musego. Ninde azomutabara, ninde anezwe nanone ubuzima bw'umunyagihugu? Bigenze gute ngo itegeko ry'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye rifatwe minenerwe? Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ni nyuma yuko Venance niyo nkuru gushika ubu arashimira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we yari yatahuye ikibazo ciwe akanafata ingingo ibereye yo kumutunganiriza. None asaba uwoshikira Perezida Evariste Ndayishimiye ko yo mumuhera buno butumwa. Nanone tubandanye amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane avurwa Kayanza, uwatanze umugwazo ngo akwiriye gufatwa nk'umusuma. Ivyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yabishikirije kuri uyu wa gatandatu heze muri komine ya Gahombo, aho umugwi w'intwaro rumuri waruhejeje gufasha kuvanga no kuyora ibeto yo kubaka ikigo c'isomero n'akaranga crack c'iyo komine. Amakuru akomeye cyane rero ajeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi. Umushikiranganje Martin Niteretse yagize ati ikizira rero kikanaziririzwa nga mu gihugu cacu Burundi nuko umuntu yatanze umugwazo anyora mu mirima w'abene igihugu ngo aje gusarura, uwo rero afatwa nk'umusuma kandi atakinya. Gushika ubu umushikiranganje yasavye nanone abene igihugu kumenya ko uwo bayarababaye kandi n'uwo bayarababaye umugwazo nanone yabasororeye ati ntimworonka nanone ikiyeri namwe mwo musororera mugabo nanone kizire ko aja kugusoroma. Amakuru akomeye cyane rero aje kudushikira yabivuze mu gihe buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remy Cishahayo yarahejeje gushikiriza ko mu ntara arongoye hariho amakuru avuga ko hakiriho abantu bariko bagira imirima y'ibigori ku mugwazo nanone aho ibango nanone jishobora gushikana amafaranga agira 1000. Gushika ubu Martin Niteretse yahamagariye nanone ba musitanteri kugwanya inderamaboko kubwiwe abirigwa nanone kumarigara ngo barakwiye kubazwa ivyo bapfungura iyo babikura. Ati rero ivyo rero yabisavye nyuma yuko yari yegereye ngaho ko vyanze ko bakora iwabo kandi tubereke aho bakora muri komine kandi atamushara. Ivyo rero yabishikirije agaragaza umubabaro wiwe nyuma yuko ari amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaho mu gihugu cacu Burundi. Tugira ngo tubandanye nkuko twebabwiye mu funyo twabwiye amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu bikomeye cyane. Gushika ubu abene igihugu bariko baribaza ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi, ibintu bikomakomeye bejeje kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko harimwo ibikorwa bitandukanye mu gihugu c'u Burundi biriko biraboneka ko harimwo igipfungu cishi cyane. Amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira abaryango b'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umwigeme wiwe n'umuhungu wiwe kuri ubungu bishikiye aho Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Amakuru rero dukura kuri abo baba ku micungararo y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuba mu micungararo y'ivyo bitaro na makuru akomeye cyane. Kuri ubu rero urekuriwe gushika aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye
biravurwa yuko ari umutambukanyi wiwe na Keri Nkurunziza n'abandi bagira batatu ariko nanone basanzwe bakora ngaho. Amakuru akomeye cyane rero adushikiye bikaba mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa gukorerwa operasiyo muri Dubai. Amakuru rero bikaba mu nyuma z'uko leta ya Gitega yonyene yari yasavye yuko umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yorungikwa muri leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo abahinga bamukoreko kandi barabe neza ibijanye n'amagara yiwe. Ivyo bikaba mu nyuma z'uko kurungura leta ya Gitega yonyene ishimye kuba yigumira mu gacerere na cane ko ataco iriko iratangariza abene gihugu. Ibiriko birababaza abene gihugu birashoboka ko mu misi za murashobora kumviriza inkuru y'umubabaro yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yitavye umuremyi. Mu gihe abene gihugu batumvirije amakuru yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwaye, nyuma yuko hari abene gihugu bo mu makomine atandukanye twagiranye ikiyago baturungikiye amakuru akomeye cyane bavuga yuko babajwe n'ibiriko birakorerwa umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko bikekwa ko yoba yarahawe ishano na bamwe mu bizigirwa biwe. Bikaba mu nyuma z'uko ibintu bundi vyama biboneka nga mu gihugu cacu Burundi. Ndabibutse yuko mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza yapfaga kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu ntibari baheza kubishitsa ko kandi ntibari baheje kuvuga yuko umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yararemvye. Gushika ubu rero na nivyo biriko biraboneka nga mu gihugu cacu Burundi. Ibi vyose rero biragaragaza yuko ubutegetsi bwa Gitega buri ko buragira igipfungu cishi cane na cane ko butariko burashima kugira ico bitangaza kuri ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kwigenekerezo rya 30 niho umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko kwigenekerezo rya rimwe kigara mu mwaka wa 2023 habonetse amasanamu akwiragiza irya nino avuga yuko umukuru w'igihugu yitavye inama. Amasanamu ateye ubwa nyuma yuko leta ya Gitega iriko iragerageza guhishira ibiriko birakorerwa umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndababwira ukuri umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye muri aka gatondo nkuko twabashikirije amakuru akomeye cyane twababwiye yuko yariko arakorerwa operasiyo kubijanye n'amagara yiwe na cane bivurwa yuko atakizere yuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora guca yoroherwa. Amakuru akomeye cyane ava mu bamwegereye nubwo twagerageje kurondera Keri Nkurunziza gusa gushika ubu akaba ataco aradushikiriza nyuma yuko atarashima ivyo yoba agira ashikirize. Amakuru akomeye cyane rero aje kudushikira mu buryo bw'idonido. Reka tuyagaruke ko yose uko yokabaye bikaba mu nyuma z'uko ari ibintu bitandukanye birimwo igipfungu cishi cyane. Abamenyesha amakuru bacu rero bariko baratugira amatoza turiko turaraba ngaha mu gihugu c'u Burundi mu butegetsi bwa Gitega tukabona biriko birajyangana na cane ko bivurwa yuko ubutegetsi bwa Gitega bwo bugira busambuke. Amakuru rero ateye ubwoba biriko biravurwa ko na beshi n'ingene General Prime Niyongabo yoba yashikirije kandi akaba yayerekeje aba bahungu n'uyu mwigeme w'uyu mukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cane ko bica biboneka yuko gushika ubu ibijanye na politiki mu gihugu c'u Burundi ari ibintu bitangaje cane. Bikaba mu nyuma kandi yizuko umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivurwa yuko yahawe ishano nyuma yuko yagirana umubonano hagati yiwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika. Gushika ubu rero bikaba biriko birumvikana yuko Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika yoba ariko arafashanya n'igihanganye General Prime Niyongabo mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko ibiriko biratuma mutumviriza ikudeta kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu biriko biraterwa n'akarwe k'abajenali bagira batatu gushika ubu bagishigikiye umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko bashizwe ku micungararo y'iradio n'imbonesha kure vy'igihugu. None ubu rero General Prime Niyongabo yoba agira akore ibishoboka vyose kugira akure abo bajenali. Ndabibutse yuko kwigenekerezo ry'ejo haheze ariho hari hakoranijwe inama gihutihuti nyuma yuko iyo nama yarabaga uburyo canke ingene abo bajenerali bagira batatu bokurwa muri aya mabanga. Turaza kubigaruka ko rero mu yandi makuru yacu akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi bikaba mu nyuma zuko ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Reka nsubire ndakengurukije cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ndayiyanyu ya Burundi News TV. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye ntimuje kure. Abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatohoza. Turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino muri politiki umutekano n'agateka kazina muntu tuyatambutsa kuri Burundi News TV.